wanje ni Kristo. Abakunzi b'amahoro, abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe TWR Radio mu Burundi bifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndakora mu kijenje mugenzi mukuza ikiganiro abakunzi b'amahoro. None munsi uri kumwe na Dosman Akiza turi kumwe n'ubutumire wacu Remi Habyarimana. Remi tubaramukije. Ndabaramukije Leonidas, ndaramukije n'abariko baradukurikira. Ego murakoze cyane. Twongeye kunezerwa no kubakira muri studio kugira ngo twongeye tubana cyane twariko cyo gumana ivyizigiro. Murazi ko twarangije two tuvuga ingena abantu mu ncamake ngo badashobora kwivuza kuko badashobora batazi neza ko bagwaye, kandi byo bigatuma gutera imbere kw'igihugu canke abantu aho gukira ngo batere baje imbere bave mu kutagira ivyizigiro baje mu vyizigiro nyavyo bigaca bigorana. Naho twarangirije ariko kandi twarifuza kumenya ngene abantu boshika aho hantu ho kumenya ko bagwaye kugira ngo bivuze, kandi kugira ngo tumenye ingene abantu bo kwigenza canke bo kwifata kugira ngo bagire ivyizigiro bishikamye neza. Sinzi ko icyo ubanza kwibutsa ariko batwumviriza. Wabibibukije neza cyane kuko twari twabonye yuko ingorane ya mbere nuko abantu barwaye mugabo batazi ko barwaye. Ico rero igihe umuntu arwaye atazi ko arwaye ntaje no kwa muganga, azogera kugenda ari ku mfiro, kandi aho biba bigoye kuko kenshi bica bigorana n'ingene bamuvura. Akarorero no guha ni ngaha nyene mu gihugu cacu aba bantu benshi bafise ibakwiye kuza baraja hanze kandi bafise uburyo baragenda kwivuza, bashitseyo bagacagira ati ko nshitse aho bafise ubuhinga bukwiye reka ndabo ko amagara ameze. Ugasanga rero baragiye hanyuma abatari bakeya bagaca bagwara kuko bamenye ko bagwaye. Rero babahaye inyishu z'ibipimo babari agaca mutondekera urutonde rw'ingwara agwaye atarazi, we yaragiye kuraba ko ameze mugabo agaca asanga bwabundi afise ingwara nyinshi atarazi. Kubimenya ko agwaye atarabizi bigaca bituma amagara yiwe amera nabi. Ibyo rero nibaza ko ico ni ikintu gikomeye gose ko abantu bumva ko twaciye mu bihe bigoye. Mu vy'ukuri umuntu akuze ni bake bo kubarira yuko intambara twaciyemo zitamutwaye umuntu wo mu muryango canke igisanira, umuntu wa hafi yamubabaje. Ico ni cyambere. Ica kabiri ntawo kubarira ko iyo ntambara zitamukoze ko mu buryo bw'umutunzi canke ari n'amashure, kuko uwari ko arakora ico gihe ibikorwa vyarahagaze nka vyose. Abantu rero kenshi ugasanga ntitwibaza igituma, ukamenga ngo nta cabaye. Ikintu ca mbere nyamukuru rero nico nukumenya ngo abantu ko batazi ko barwaye. Iyo nibigaruka rero mu bisata biraba abarongozi. Abarongozi bobo rero nta burenganzira bafise bwo kutamenya ko abantu babo bagwaye, kumburi nabo nyene bagwaye. Abo barongozi nabo barabuza abantu babo, barabuza abavyeyi, barabuza abo bavukana, barabuza abo bari kumwe mu buzi, barabuza n'ibintu. Rero twoba twibeshe gose twibajije ngo namahoro mu Burundi kandi atari amahoro. Ico cambere rero bo bamaze kubona ati turarwaye, nibo rero bo guca baraba ingene bategurira ingene nabo barongoye bivuza. Ariko rero aha mvuge kandi kinuko abahinga babivuga yuko ngo ibyo navyo birabonekera ingene twigenza. Ingene twigenza birerekana ko turwaye canke dukomeye. Umwe yariko arambarira ati uravye ingene abantu batwara imodoka mu gisagara ca Bujumbura, atucubona ko twese turwaye, biraboneka ingene turwaye kuko twaramaze kumenyera. Umenga je namaze gufata iyonja utambishije n'akazi kawe. Ugasanga bose rero
bariko barihuta nta wiyumvira ngo ninagira isanganya ibyo kwihuta bica bibanza bihagarare reka mvume ngenda buke ncegwe iyo ndoye mugabo nshike ugasanga rero abantu bariko baratukana kandi habaye isanganya nta kwihangana na guto kuri mu bantu baba bariko baratwarira mu modoka bose ucumenga bari basezeranye ko bahuye baca batukana umenga umwe wese agomba kwemeza uwundi kosa nigako usanga umuntu yemeye ngo nibyo nukuri nagize ikosa ndi mwikosa mu Burundi biragoye ibyo rero byose ni bito mugabo byerekana ingene abantu baba barwaye akarorero kandi no guha jewe nagiye mu Bufaransa ndi mu vy'akazi hanyuma bajya baba bariko baradutembereza badutwara ahantu hanyuma dushitse ahantu aho bita Versailles hari ibintu by'abami babaye batwereka mugabe iruhande hari ishamba kuko abami nabo bari bafise aho basohokera guhiga n'ibindi hanyuma numva rero bararashe ivyo biti uwo twari kumwe rero nje namaze ntimbega abona abasirikare bariko baragira imyimenyerezo ati yo tumbabarire gose nibagiye kubikubarira nti hace wibagiye none ni atoya ati mu mwaka weze twaragize ingorane gose hariho umurundi yaje ati ntitwari tubize ati mugabo yumvise inkoho ivuze tugeze ngaha ati twasubiye kumutora haheze amasaha 3 yaciye yiruka ntitwamenye iyo yaroye kubera twagiye kubimenya mu nyuma yuko mwebwe kubera intambara mwaciyemwo mwumvise inkoho n'ikindi urumva twaramaze kugira ico abandi bita ngo specialite akantu kuko inkoho ivuze hari ico yasize muri twebwe ku buryo n'uri mu Bufaransa ivuze yarahunze wumva rero uwo muntu woca uvuga ngo arakomeye kandi uwo si umwe ni benshi nuko bimeze uzorabe no mu rubanza umwana aravye n'aba agapurizo kakamuturikana abantu urabona kumenga vy'ukuri twarahahamutse kuvyemeza rero ko tugwaye ngo twivuze sikosa nico rero cuko tubiravye ivyo vyotegerezwa kuba ibica bikurikira rero n'ikibazo cyo kuvuga ngo none tuvahe tujahe aho hoca hakurikira iki yego abantu bo kwigenza gute egome cyane byose biva ngaho kuko bivaho abantu baba kumenya ko bafise ingorane washaka igihe bamenye ko bafise ingorane haca haba ikibazo cy'uko bo nyine baca batangura kuvugana ati rero ko bimeze uko umuti n'uwo vyogenda uko kuko tuvuze ngo abantu baragwaye duhava twibaza ngo nabo baganga nyene bazoca batanga umuti muri byose uya hariho ingwara zimwe kugira n'umuganga atahure neza ingene akuvura abanza kukubaza kukurakuze ugwaye ibindi mugabo uraza ubwenge uraza ingene wafashwe uraza uryamye kutora mitende uraza ugize sport kutora mitende kakubaza gaca kubarira ati rero kubera ibyo gira ukunuku muri bake bahora bagerageza kurondera ibyatumye abarundi baja mu ntambara twaciyemwo benshi baravuga bati mu vy'ukuri kandi je abo nibo twemeranya baragira ati mu vy'ukuri abarundi ntibapfuye ubwoko abanuni ntibapfuye intara kuko ivyo biriho vyamyeho bizoguma biriho ariko muri izo ntambara nyine ugasanga abantu babiri bava mu ntara zibiri barumvikanye ingene bacungera ubutunzi bwabo kandi abandi bari iruhande yabo bariko baricana ugasanga abantu bava mu ntara zibiri zitandukanye umwe aracungereye ivy'uwundi uwundi aracungereye ivy'uwundi ikibazo kigahera nukuvuga ko cane je nemeranya nabo yuko ikibazo n'ingorane cingene abantu babayeho kandi abantu bari mu bukene biragoye ingene bavura muri ubwo buryo turiko turavuga iburaya igihe baca mu ntambara zibiri z'isi yose kuko ariho zari zihagaze neza kugira ngo bazivemwo habaye ico bita plan Marshall no kuvuga abanyamerika bagize ati tugira tubafashe ingene mwo bisohokamo kuko tuzi ko mukenye ntaco mushikako mukenye ntimuzivuza mukenye ntimuzogira amahinguriro mukenye n'abana ntibaziga mukenye ubuzima buzoguma ari bubi baca bagira uwo mugambi rero wo kugira bati kugira ngo wari we wese ashobora gukora aronke icakora
kugira ngo afise umugambi umeze neza buza amafaranga yo gukoresha ayaronke kugira ngo ibitaro bikore umuganga ntavuge ngo yagi gukora ikimugababuzi igikoresho kugira ngo umushoferi ntavuge ngo nari kuja hariya ariko mbuzi barabara rinshika nayo barazana ivyo vyose bashiraho amafaranga menshi cyane ibihugu birayakira bashiraho abahinga bo kuyakoresha baraba yuko we w'umugambi wawe wizwe neza bakaguha amafaranga kuri ya nyungu iciriye hagufi itavuna ituma nawe uhagarara kuko we usavye umugambi abahinga bavuga ko uko amafaranga aba menshi usavye no kuvuga kuza guha akazi benshi baca bumva ati nahasabye ideni azokwishura ariko arafasha igihugu kuko agira atanga akazi igihugu rero cumvise ko ivyo bitegerezwa kubaho kikabishigikira naho itoba plan Marshall ngo abaho hanze bari bo bafasha Burundi ico kibaye mu migambi ya mbere y'igihugu kirashobora gukiza abantu benshi cyane kuko wibuke ko muri ivyo abadandaza baretse kudandaza kubera babuze aho badandariza canke babivye ivyo bariko baradandaza aho bariko baradandariza intambara yahabereye baca bariruka babisigaho vyose ugaca usanga umutahuhereye aho nyene uwo naha kabonge kaza akabonga gumarota afise akantu ariko aradandaza uwo rero umubajije ubwenge bwo kudandaza arabufise n'ubuhinga arabufise n'uburambe nyene arabufise mugabo ugasanga buzikirato yambara n'ikoti yambara azi ko abishobora ico niho rero nca mvuga nti ubutegetsi mu vyo bujejwe ico kirimo kugira ngo bufashe abo bantu bagira bati eheje ico nshoboye niki na mugabo ico ntashoboye niki bace babibafashamo ivyo rero bica bituma haba gukira bimwe vyo mu mitima ugasanga rero dusigaranye igice gito ibikomere bidahagaze ku vy'ubutunzi ibikomere bidahagaze ku kubura akazi ibikomere bidahagaze ku kubura aho umuntu aba ibikomere bidahagaze kuko aho ubutunzi bukiza vyinshi mu ngorane tuba turimo igihe rero tuba turaho umuntu yiga bamwe batanguye kuvuga ati ntaco bimaze kwiga kuko nabizi imbere yanje ntaco barashikako urumva ko n'ugwaye acaguma gwara kurusha igihe umuvyeyi abona ati ndiko ndagerageza gukora uko nshoboye kose ngo nigishe umwana mugabo agacagira ati yamara naho yiga mbona n'abari imbere yiwe atakiravamwo kiba ari kibazo gikomeye cyane naha rero jengira nti muri uko kurondera imiti yokiza abarundi bagwaye iki ni ikintu kiza imbere kurusha ibindi byose kandi nshangaruka kuco wari wambajije mu kiganiro giheze ko kuvuga ngo ubukene oya igihugu ntigikena umbabarire ngo me ndabivuga gutyo abantu nibo bakenye mu mutwe kuko igihugu gikena naho bofata ingingo n'ubutunzi bukomeye cyane gufata ingingo zorohereza abantu n'ubutunzi bukomeye uratangara ubonye ibivuye mu ngingo ukakibaza y'amafaranga ava ugahabura akarorero gato yandaguha Leonidas igihe haje ubuhinga bwa televiziyo no gucisha indirimbo kuri televiziyo abari mu makorale menshi utari gusaba ibihumbi 200 ngo bakuce bayavuga ngo barayaronse mugabo ugize uti dutegure clip tuce tugira indirimbo zizosohoka kuri video tuzozitegure muvuze ko mukeneye imyambaro 3 canke 4 uratangara wibajije abantu iyo bakuye amafaranga gutahuza abantu rero ikintu gihuye n'ivyo bifuza ntumenye y'amafaranga yavuye aho ni kubakorare kuko nzi ko ari bukunda mugabo ugende nahajya hanze urabe bajya abantu banywa itabi umuntu anywa itabi ntashobora kukubarira ko yabuze amafaranga y'itabi apfuma bura y'ikirato mugabo y'itabi arayironka kandi anywa inzoga akubara ati mperuka agacupejo mugabo ntakubara ko amazi ibisi 2 canke 3 atanywa nukuvuga umuntu yamafisi cashira imbere kandi acasanga n'umutima n'ubushake byose biterurirwaho kumushikana kuri kimwe yifuza hamwe rero abantu boja hamwe bakumvikana ivyo bose bakeneye yumva yokoreramo
kwibaza ngo umutahe bica bibi ibintu bito kuko usanga bo nyine mu bwenge Imana yabahaye baca bamenya hava umutahe. Naha rero nibaza ngo hakwiye kuba korohereza ivyo bisata bitandukanye kugira ngo ababa babirimwo bakore borohewe. Igorane ziba rero igihe usanga haba ico no kwita guca umurongo, abajaha ni naka abajaha nabo ni naka buca usanga habaye ko kwihenda yuko jewe bashize muri korale kandi ntafise icyo ugiza nkarya giwawe. Ugasanga uwari kuja muri korale siwe bashizeyo, mugabo wundi yari kuja mu kindi gisata ciwe. Ibi rero byo gushiraho ikinarimvuze ngo plan Marshall, abahinga bakatwigira mbega ivyokorwa mu burimyi nubuhe. Ico gihe rero abantu bose bamenye ngo ndiko ndagerageza gukura igihugu mu ngorane zirimo, umenya kuri kurafasha mu buryo bwose. N'uwari mu biro akamenya ko yakira umukuru n'umuto, kuko amenya ati twese turagwaye, ubu rero aza kuronka umuti kuko ndamwakiriye neza, ndamuvugishije neza, akabikora gutyo. Mugabo rero igihe habaye uguca wibaza ukuri kutegereza kugirira uwiwanyu canke ubuvu umuvuye canke kubera uriya ba telefone imbere yuko aza, ntituba turakira. Ibyo byose nivyerekana rero za ngwara zitandukanye dusigirwa na yama vya bibazo twacamo. Aho rero ni ikibazo kidasanzwe, ariko tugomba kurangire twotora umuti. Muhimu wavuze ko kuko ntidukenye, turatunze kandi turasha amabanki yo gwaruka, amabanki y'abarimyi, ibanki y'abakenyezi. Ivyo byose n'amabanki ari karaje kugira ngo turaye ko abantu bova muri bitwita ubukene, bova mu bunebwe, bagatera baje imbere igihugu kogorora. Ariko kandi muravuga muti nabo bayakoramwo barakwiye kumenya iyo abo bariko barakorera, bakamenya bigenza kugira ngo nugiye kubitura afise umugambi aheze aronka inyishu. Ariko kandi n'ikintu cyo kugira umugambi naco nyene ni kindi kibazo abarundi dufise, ugasanga nta migambi dufise. Kenshi usanga nigana ivyo ntuzi yakoze, nkiga ivyo ntuzi yakoze, ugasanga nta mugambi mushasha mfise. Nico naco kiri mu bibazo. Kumbure mwavuze iyi plan Marshall, ngene abantu baronse amafaranga, mukavuga muti naho hanze hatoza twebwe twovyitunganiriza. Ubwo twoshika koko ku ngingo ibereye. Ego cyane. Kumbure ntivyonyaruka nkaho handi haca habamwo abo hanze babifashije. Ariko kandi igikuru nkuko nabivuze ni ingingo idafashwe n'umuntu umwe, mugabo ingingo ivuye mu kuba wavuganye nabi ivyo byose vyega. Ndaguhe akarorero gatoya. Haheze imyaka mbere murakwiye habaye amatora mu gihugu cy'u Burundi. Leta yari ico gihe irafata ingingo iti ubu amatora n'igihugu kizoyatangira amafaranga. Bwari ubwa mbere ivyo biba. Abenshi ntibavyemera, bagira ati ntibizoshoboka. Mugabo urabona vyarashobotse. Amafaranga yari yategekanije ico gihe baratubariye ko yarakwiye, mbere yarenzeko. Ico ni ikintu gikomeye. Cabaye icambere nibaza ko biragoye ko gisubira inyuma nk'ico. Reka rero mfate kandi karorero kibitaraba, mugabo je nonezerwa bibaye. Dufate nka leta y'uno munsi igize iti amafaranga ategekanijwe mu mwaka uza ibice 40% n'akarorero tubihariye amabarabara, kuko uwo mwaka tugomba ko amabarabara bameza imbere y'ibindi byose. Ico kibaye mu mwaka ukurikira ho bihinduka, abantu byo batangaza. Umwaka ukurikira baciye bagira bati uwo mwaka nawe tuhariye amagara y'abantu. Bagaca bafata icabice cari cagiye mwibarabara mu mwaka uheze bagishire mu magara y'abantu. Baje muri centre de santé yagira ati ahantu hakara malaria mufise ibyuma byo gupima bingana gute, intebe abaganga bicara ko zimeze gute, mbega baryama barafise ibitanda, bakaraba ivyo bibuze bakabikora. Urumva ko imyaka 5 ubuho n'indwi umugambwe uri ku butegetsi, umukuru w'igihugu abari ku butegetsi, muri iyo myaka 7 hariho ibisatandwi ngenderwa ko mu gihugu biba biri ku rugezo ruboneka.
ivyo bibaye ni vyiza cane mugabe igihara ntibigende neza nigihe hataba habaye kuvugana kuko burya ivuriro naho worishiramwe ibikoresho bimeze neza gute hatabaye inyigisho kuba bikoresha mu mezi make biba vyaheze inzu nziza ngaha mu gisagara zubakwa kuko ari za leta haheze igihe waje ugasanga mbega ntibafise umuplanto niwe uca uvyibaza mbega ntibashobora gukoropa mbega ugasanga umurongozi hejuru yiwe hari ibitangurirwa ugaca wibaza none wewe ntaraba hejuru urumva rero ntibikwiye kububakira inzu gusa birakwiye nuko abantu bigishwa ingene bafata ibikoresho bakoreramo ibiro bakoreramo ivyo kwa muganga bakoreramo imodoka ya leta umushoferi akamenya ngo ni ya leta mugabo jewe ndiko nkorera igihugu cose ndayifate neza nkuko nyine nanje bamfatira neza mu bitaro nkuko nanje bamfata neza muri poste nkuko bamfata neza muri Regidezo uwo muri Regidezo akamenya ati ndabe ko uwo mukiriya tutamwivye ngo ari amafaranga atategerezwa kuriha kuko nanje ukumbure ni wamvura erega ico nico kibazo igihe umuntu yibaza ko yikwije yego igihe twomenya rero yuko jewe ndi muri iki gisata mugabo hari haba ariko barankorera ivyo je ntashobora gukora nanje reka ndabakorera ibi kuko nico njeje duba duca bugufi tukamenya ngo turi magiriranire hanyuma tugaca twubaha bose uribaza ico hinduka hamwe abantu bari mu biro bo kwakira umuntu bamwubasha abantu boca bazana ivyiyumviro vyinshi abantu bagatangara ariko kukubera zezi ninagenda banza kuraba ishati nanje ishati yoba nziza banje kunyakira nkamubarira uwo mugambi ugaca usanga rero kimwe kizibira ikindi ibintu bigaca bimera nabi hamwe rero abantu bokumva yuko turagwaye mugabo umuti uzanwa na bose umwe wese afise uruhara ni ikintu gikomeye mugabo cyane cyane ngaruka kuri ibi bintu bibiri ko haba umurongo utanzwe n'abaturongoye hanyuma bagaca bavuga igituma uwo murongo bawutanze kugira uwo ari we wese amenye ko niba batuguriye imodoka nshasha ku kazi dutegereza kuyibungabunga kandi si yiwacu ni y'abarundi bose niba batuzaniye ibikoresho byiza kwa muganga nibyo kugira tuvure neza kandi twakira abantu neza bigaca bibuko aho bikaba muri bose tuzoteba ahantu rero dushika ahantu dusange na wa musuma yadutwara ya ma plaque solaire acagira ati bwabundi nagira ngo nje gutunga none najewe hajya niho bampegereye mu ijoro kuko hatakibona agaca abona kwineza ya bose niyo yoshira imbere kurusha ibyiwiwe bica bituma rero haba kwagukira kuko kugukira navuze naho tugwaye so uvuga ngo twese hazoba ifirimbi duce dutonda kwa muganga ngo uya uburyo bwo kuvura n'ubwo kuraba tugwaye gute two kwivuriza he gute ego tuvuze ko tuguye gumana ivyizigiro cyanyuma wavuze nuko ahakuru Imana ari kwiye kuja hejuru ya byose sinzi ko mwadusigaranye arico wabivuga ko ego cyane ibi byose turiko turabivuga tubivuga kuko turiho burya abababazwa nuko intambara yabakomerekeje nuko iba yarabasize niho rero jenca ngaruka ntibasigaye atari kubera ubuhinga bwabo mugabo kubera Imana hari hico yabasigarije kwiyo Mana rero ariyo ifise ijambo rya nyuma hari hico igomba ko ukora yatumye kuzigama mu byabaye byose ntupfe mu bandi bapfuye iki rero naco nyene tuciyumviriye ko gose gituma twongera naho nyene tugaca bugufi kuko hari abantu bariko baravuga canke bariko barigenza ushobora gusanga umenga yibagiye umenga niwe yigize nibiriko birabumenga niwe ariko arabigira ico rero tuba turiko turakura Imana mu kibanza cayo tuyisita kugira ngo twe tuhicara mu vy'ukuri turiho kubera Imana igomba ko tubaho kandi igomba ko tubaho kubera hari ikigomba ko dushikako mu buzima muri ivyo rero habaho impande zose hari aho usanga jewe ndagutsitayeko nkanakubabaza kugira ngo iryo shavu ndaguteye rigushikane kuja kuvugana n'uca dukiza twese ibi nivyo abantu benshi bihenda ko bakibaza ngo vyoba vyiza ngo mbere twoba nko mu paradiso hamwe abarundi bose boba bakundana boba bumvikana gukundana ntikuvuga ko atangorane zibaho
kuko ingorane zivuyeho ubuzima bwoca buhagarara. Abantu nibumve yuko hariho ibibazo dutegerezwa kubifata nko bihari kandi tukabironderera umuti. Kurondera umuti w'ibibazo rero nuko bitegerezwa kubaho. Hariho ibibazo hose. Icerekana ko ahari abantu hamuruntu nta nahamwe utazosanga abantu batariko baragira ati twicare tuvugane iki, kuko mutambutse intambuko nziza niyo y'ubutunzi twaba dushitseko haca haza ibibazo biri kuri urwo rwego rw'ubutunzi. Naha rero nibaza ngo abantu bomenya ngo ibyo dukora byose ni Imana itwemerera ko tubikora. Twame twibuka yuko turiho kubera Imana igomba ko tubaho kandi hariho ikigomba ko dushikako. Ikibazo rero tugira washaka ni naho mbere haca haba iyindi ntambara, kuko we usanga kubera ingabirano Imana yaguhaye uhava wibaza ngo uko kuri kwawe urimwo niko konyene, ugaca wibagira ko utegerezwa kumviriza abandi kuko nabo bafise iyindi ngabire. Akarorero je no guha nako muri Bibiliya, kuko nzikunda gusoma Bibiliya, hageze igihe Imana igomba kwishura amarira y'Abisirayeli bari muri Egiputa, hanyuma isaba Mose kwaja kubakurayo. Mose kubera yarazi ibyo yakoreyeyo yaranse, aho umuntu ageza hajya yari yanse Mose. Mugabo kubera bigoye kwankira Imana ico yagombye gitegereza kuba, Imana ibyo Mose yazanye nka bimwe mwita alibi, bivuga ngo urabona je sinzi kuvuga ivyitwazo. Imana byose iramwereka ko atana kimwe gihagaze imbere yiwe. Gushika himubarira rero kwizomuha mukuru wiwe Aroni kugira ngo baje gukorana. Mugabo ico ngomba kuvuga niki, Mose haragera igihe bose bitameze neza baca babona ingorane ko ari Mose, kuko niwe murongozi, niwe ari imbere yabo. Ariko wibuke bikomeye gose, arushe gose, sebukwa caraza namwe ati wewe Mose udahinduye ingene uri kurakora nawe urapfa, kandi upfa umaze kwica nawe urongoye. Hindura, gira bimwe twavuga ngo babigisha abandi. Gira rero icubu twita ngo decentralisation, higira kuri abatwara 150 n'umuryango, ubatondeka bari bo bakora ibibazo n'ibindi. Nukwerekana rero yuko woca wibaza ngo mbega uwo muntu tutazi niyo yaravuye yinjiye mu mugambi w'Imana gute. Mugabe Imana yari imaze kumuha ico kintu cyo kubona ko uburongozi bugenda neza bugabuwe, umwe wese agakorera mu gisata ciwe. Abantu rero barakwiye kumva yuko uri yari hari inyuma ya rido arafise y'ingabire, nibamureka ikore ize guhura n'izindi. Ujya nawe ari imbere niyemere yuko ntafise ingabire zose, arakeneye nuriya yakubuye hajya ariko arakorera. Gutyo tuzoca twubahana twese, hanyuma duce tugenda turakira buke kugeza dushitse aho dukira twese. Murakoze cyane mutumire wacu Remi, Imana ibahezagire mutse neza kuba mwitevye buno butumire bwacu. Mwakoze namwe kuntumira. Turakengurukiye wewe watuze yompi, twizeye neza yuko kino kiganiro cagufashije ukumva neza yuko kirera mugenzi wawe, kandi nawe aho uri kwiye kumenya ko ibyo udafise canka ukeheje kwe kwarondera kwa mugenzi wawe, kandi byose birashoboka ko tuva mu byo turimo tugatera imbere. Nuvyo umuntu yumvira yuko bidashoboka, yuko bishoboka umuntu agiye hamwe n'ubundi kandi bagize umugambi wo kumvikana neza. Nuko cuti mugenzi yose mu kino kiganiro turokengurika twifuriza ibihe byiza nawe utaha. Niwe mwami w'amahoro, niwe uhora umwizigirwa. Ico cari ikiganiro abakunzi b'amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe TWR Radio mu Burundi, ifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira, ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura, cyangwa email twrburundi@gmail.com, cyangwa naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 387 199.
iyo telefone urashobora no kwitwandikirako kuri WhatsApp. Mu masaha y'akazi urashobora kudutelefona kuri 22 24 26 57. Tukaba tukwikebanuye naho ubutaha.